muri studio cyangoye deja rya mbere kuririmbira kuri bijya bintu kuririmbira ko nyine usanga ari atari kandi usanga wambaye ekuteri ugasanga nuri kuriyumva mera yego ndamwemera uwo mugabo uramwemera ego ndamwemera uwo Yesu uramwemera ego ndamwemera uwo mwami uramwemera ego ndamwemera nimuze shangafana n'amahitamo y'umuntu cyangwa bikavana n'ikintu cyamuteye kujya mu kuririmba gospel rero mu gihe ubigiyemo iyo ntuze utayifise ni bya byinshi usanga mu nyuma wahinduye mind ugasanga bagiye mu bindi bintu uba wumva yuko wowe ubwawe bikwespira. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extreme, I'm Homeboys Camera Fan Boy. Imbere ya byose ndabibutse mugende kuri YouTube channel yacu mugire subscribe, like, share na comment. Ni BATV, Instagram ni BATV, Facebook page ni BATV, TikTok ni BATV. Hose tuba duhari kugira ngo tubahe ibintu byiza. Iyo mba ningahare simba ndije nimba ndi kumwe n'umutumire. No musi nazanye umutumire, ni umuririmbyi akiri muto, ni umwana akiri muto. Yaheruka gusohora indirimbo yitwa Nimuze, indirimbo iryoshye cyane, nico cyatumye aza ngaha muri studio za BATV. Reka ndamuramutse nawe baramutse hama tubandanye. Meze neza? Meze neza. Urashima Imana? Urashima Imana. Baramutse abakunzi ba BATV. Abakunzi ba BATV ndabaramukije mwese aho muri, amahoro y'Imana bane namwe. Ariko umenga ncangamutse ndacangamutse no kunyene nuko nyene ubu naburi. Oh, donc umuririmbyi nyene hari ukuntu umenga guma buje abuje nk'umuririmbyi ni kare bivana je biravana nabyisanze nkuko nyene. Dutangure n'ikiganiro. Donc je iyo nakiri umuririmbyi mba nkunda ko iyo atuzana indirimbo mba nkunda ko ahera ko kugira abantu dutangura ikiganiro tumeze neza. Rega n'Imana yabaze ko n'Imana ikunda umuziki. Kuririmba cyo kwivugako. Urayiririmba imbere yo kutivugako, imbere yo kutangura ikiganiro. Sivyo nawe? Nangora. Let's go. Nimuze tumuhimbaze. Nimuze tumushimire. Nimuze tumuhimbaze. Nimuze tumushimire. Uwo mugabo nawe uramwemera yego ndamwemera. Uwo mugabo uramwemera ego ndamwemera. uwo Yesu uramwemera ego ndamwemera. uwo mwami uramwemera ego ndamwemera. Nimuze tumuhimbaze. Nimuze tumushimire. Nimuze tumuhimbaze. Nimuze tumushimire. Merci. Aho nyine ko ndaririmba umenga niyo anje ndanayikurusha iki. Sala convise. Duhere ku mwidondoro, waramukije abakunzi ba BATV, bidondore witwa gute, amazina yose, uvuka mu muryango w'abana bangana gute, mbere ko tuza ku ndirimbo uheruka gusohora Nimuze banze utwidondore, sivyo? Ama nkuko mubibona ndumwigeme. Ego. Ndumwigeme. Ndumunyeshure. Ndirimba gospel. Nkuko mwabyumvise. Mvuka abana 8. Mba Maramvya. Uri umwana wa kangahe? Wa gatanu. Umwana wa gatanu. Mba Maramvya. Ok. Ok, merci. Uratubwiye uva uri umunyeshure, uva mu bana 8, izina mugabo niho watubwiye? Izina narizi. Tubwire. Shela Rachel. Hari abantu baba batakuzi, urumva hari abantu baba batakuzi canke ugasanga n'umuntu akubonye rya mbere
urumva bigasaba ko akumenya izina Sheila okay Sheila Rachel watubwira umunyeshuri birakorora gukora umuziki wongera wiga wanze tubwire wiga he kuri Gel okay donc wiga muri university birakorora gukora umuziki wiga university biranyorohera kubera ko kiriya kintu cyose n'umwanya wacu hari umwanya wo kwiga hari n'umwanya wo gutegura ibyo kuririmba kandi ibintu byose bikagenda neza Sheila watanguye kuririmba ryari iyo mpano wayibonyemo ryari mbere yuko utangura gusohora indirimbo kuri YouTube impano natanguye kuyibonamo deja nayibonyemo nkiri umwana kuko natanguye muri Sunday school njya muri chorale ariko aho nagiye kubiviva bikunda hari muri 2018 natangiye kubikunda bya bindi nyine byo kuvuga ati ngo ngende hamwe nk'ababyeyi birahera ndagenda nkagiye nyine utubwiye ko 2018 ari watanguye kubikunda mu buryo buwe ufite icyatumye ndabikunda kenshi naraba ku bandi so uvuga ngo ni ibintu mu byanje nk'uko nyine ngo ndabikunda naraba ku bandi nkabona uko nyine bahimbaza muri eglise ukigiye muri chorale ya worship sinaririmbamo nkumva nyine birandyoheye nyine mu mutima aho umenga nazi ndashaka kujya hajya ahantu nabyiyumvamo nyine ko ntibishobora hama ndatera intambwe ndabijyamo numva ni iby'iwanjye nyine ndabibandanya n'igihe watanguye kuja muri studio kugira ukore indirimbo nanguye vuba 2024 yego kuri YouTube yawe hari indirimbo zingahe hariko indirimbo imwe yiwanje niyandikiye na cover imwe iyo cover ni indirimbo yandi ni chorale yo mu Rwanda ninga yitwa Robot yari yakeye uri ko wese mubwira ni rya cover iyo ndirimbo arayikunda okay tugarukire kuri ku ndirimbo yawe uroka gusohora indirimbo ni muze nagomba utubwire ku muriri ubutumwa burimo muri iyo ndirimbo kugira n'umuntu wese yumve ko ushobora kuja kwiraba ni muze ubutumwa burimo ni indirimbo kwanza nakoze navuga ko ari nka ntoya ifite amajambo makeya ku bantu bamaze kuyumva ndazora barabitahura ni muze cyangwa ko na titre yayo ni muze nyine tumushimire ni muze tumuhimbaze umugabo wese uramwemera ni ibintu biba byumvikana ubutumwa nashatse gutanga ni kugira ngo nibutse abantu gushima uwo mwami ufite nta muntu n'umwe adashobora gushima iyo mana uko yoba abayeho kose yafuma ashima imana kubwo inuzenya imwemu ariko arahema byonyine bigamutera gushima imana rero niyo message nashatse kugira ati abantu bose muze tumushimire dushimire imana ni muze tuyitazire tumwemere tuba dufise n'ubugingo byonyine birahagije okay utubwiye ko utanguye ubu muri 2024 umunsi ugenda muri studio numvuga nk'irya mbere umunsi ugenda muri studio nk'irya mbere wabonye hari itandukaniro riri ryo kuririmba mu rushengero no kuririmba muri studio uri kura produce indirimbo itandukaniro ryobura kuri nyine mu rusengero turirimba en public kasimba live muga muri studio uraririmba kugira ngo babifate hama bazobihe ubwo butumwa bazofatanye bashiremo n'ibindi bintu hama buze bushikira abandi rero itandukaniro rihari uri muri eglise umva sinzi nkino bivuga ni nka kujya kumuvuga ubutumwa ariko arabwira abantu ubutumwa bamuraba donc ndeka ndakorohereza basubwira ibitabore neza donc ni ikintu cyakugowe muri studio cyangoye deja rya mbere kuririmbira kuri bijya bintu kuririmbira ko nyine usanga ari atari kandi usanga wambaye ekuteri ugasanga nuri kuriyumva na producer niwe wafite igikorwa
kininiya kugira ati koresha kugira ngo wiyumve mbwa muri eglise nawe gutera uzoba wambaye naki woza kuririmba wiyumva amayutwe ubuyumva mbwa muri studio haba ari nk'abandi bamenye numva babigonye n'ubwoba uvuga ati nabibwira nabi bava bagira ibi nyine ubwoba niba ushobora kubura muri studio. Kuva usohoye indirimbo yawe washatse gutanga ubutumwa kwibutsa abantu gushima Imana, iga ndirimbo yawe ubona hariho abantu maze gukora ko bakakubwira ati jewe indirimbo yawe yankoze ko? Ego barahari kandi benshi kandi n'abashimira aho bari hose. Naje indirimbo yawe narayikunze. Okay, nimba bahari nanje ndi muri abo bantu. Bakunzi ba BITV uyu murimbyi yitwa Sherani, umurimbyi akiri mushasha muri gospel. Nagomba ndabibutse ndababwire ko indirimbo yiwe iri kuri YouTube yawe yitwa gute? Shirahashe. Indirimbo yitwa Nimuze. Nimugende murabe indirimbo yiwe iraryoshe, hama mu supportinga mu mvizi n'ubutumwa yashatse kuba ucugira ko ubanza ubabwire ku mbuga zawe nimba hari izindi mbuga ukoresha ushobora kubabwira ingene bashobora kugutora. Izindi mbuga ndazikoresha Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Kuri TikTok na YouTube na Instagram ni Shirahashe. Kuri Facebook ni Shirahashe Kristo gusa. Kristo gusa. Kubera iki Kristo gusa? Kubera ko kajambo wakongeyeko? Ako kajambo ndagakunda kandi nanjye sinokubwira ko ingene kaje. Ndagakunda nk'abantu bamurikirana ku mbuga nyine barabibona ko ndagakunda na kimwe nigira post aho kantu kabura niba kandi ndagakunda cyane nyine. Kristo gusa. Ok, merci. Sheila Rachel, hariho abantu benshi usanga tuba tubazi batangiye barimba ama gospel mugabo ugasanga mu nyuma heze nk'imyaka 5 ugasanga batangiye kurimba profane. Umugabo mubajije ukamukubera iki wahinduye ugatanga kurimba profane, ugaca usanga kubwiye ngo igikuru ni gukora ico Imana ishaka, kuririmba n'ibisanzwe ngo byose n'ubutumwa gusa. Wowe izo bintu uvuga kwiki? Ibyo kino bivuga ko shabifana n'amahitamo y'umuntu cyangwa bikavana n'ikintu cyamuteye kujya mu kuririmba gospel. Kuko gutangura gukora ibikorwa niko ufise impamvu n'ahantu ukeneye yuko ibyo bintu byawe bishika na sigene bivuga basi nk'ikintu ugomba gutanga aho ugomba kugishika cyangwa icyo kizomarira abandi. Rero mu gihe ubigiyemo iyo nuze utayifise ni bya ndusha usanga mu nyuma wahinduye mind ugasanga wagiye mu bindi bintu uba wumva yuko wowe ubwawe bikwespira. Gusa sinibaza yuko ufise nka projet y'ikintu uzi ko ahantu ugomba gushika n'abantu icyo ugomba kubashikana ko ushobora guhindura. Rero ntabwo bufise ko bishobora kugushikira nawe ugasanga utangiye kuba babandi tubona imishatsi bigira hariya kandi tubona agashatsi ari naturel ugasanga nyine birahindutse, watoboye amatwi n'amazuru n'ibindi byinshi nanze ndadondagura. Ntabwo bufise ko bishobora kugushikira. Waje kubwanje ndi kuri TV nyene no bwati ngo nibizoba oya gusa hari ibintu usanga umuntu afata decision kubwiye. Nagiye kubwaje nafashe decision sinafashe decision ntibishobora kubaho kubera ko gospel nayigiye mufise ntabwo ari avantage y'amafaranga ngiye kurondera biradanje yayo nyine amafaranga nyine nari kujya muri ibyo bindi by'abandi gukora ibyo bingana amafaranga menshi. Ariko uvuze ko nca ndaba abandi bantu navuga ko bagutanguriye imbere muri gospel usanga bafise n'amahera kurusha abantu barimba profane. Ndabyumva gusa si cyo kintu urazi impamvu gospel ana muri gospel kugira ngo uzoshikire ubwo buryo bw'amafaranga uzosaba ko ukora cyane ushimwe time nyinshi. Nta namwe badakora cyane kubera urazi impamvu kubera ko none profane base barakora ibiteramo bakaronka amafaranga. None gospel nayo barakora ibiteramo none utanga ubutumwa barakora ibiteramo
barakora ibiteramo n'ibyo gusa kenshi uzosanga ata mafaranga birimo. ahubwo wewe intumbero yawe donc intumbero yawe samahera mu muziki, intumbero yawe no gutanga iyo message gusa. Ubundi hari abandi barimba gospel bakora ama concert kandi bakaronka amahera. Biravana rero n'umwe wese ibyo aba yarahamagariwe mu bwoko. Amafaranga nyine ni meza kandi azotuzako, sibyo? Mugasi cyo kintu cya mbere ushimbere. Cya mbere ni uko ukora icyatumye iyo mano yawe ijya muri wewe. Niba imana yasize impano muri jewe, nuko yari ifite igikorwa kimwe, gutanga iyo message igashikira benshi bakaza kuriwe. Icyo kintu cya mbere kwanza, hama ibindi bigakurikira. Wifuza kugeza hehe ubutumwa canke n'uruhe rugero ugomba gushikana ko mu kwamamaza ubutumwa? Isi yose mu bice mu buhe buryo ubona bizogenda gute? Uriko uraraba kuva utangura karere abona bizoshoboka? Bizoshoboka gute? Nk'urabona muca mu bintu byinshi bigoye abaririmbyi, indirimbo usanga zizimvye, amaclip usanga zizimvye, amapromotion usanga zizimvye. Wowe ubona gute? Ubona dushobora gutobora indirimbo uririmba ikirundi, ubona dushobora ikirundi muri Amerika bacumve cyangwa muri South Africa bacumve cyangwa muri Nigeria bumve ikirundi? Bizoshoboka rega ntabwo tuzoguma mu kirundi, tuzohindura Kiswahili, mu Cyongereza, mu Faransa, ikunze n'Iringara no mu Gishinwa byose no mu Gihindi. Bizovana n'igihe uzoburimwo cyangwa na message ugomba gutanga yo ugomba ko ishika. Bizodufasha rero tuzohindura indimi, hama ibindi nabyo bivuga ngo uburyo nyine uburyo buzoboneka kandi bizogenda neza. Kwisi hari abaririmbyi benshi bagira gospel benshi kandi tuzi tuvuye no nga mu Burundi washaka tukaja no kwisi yose. Ndagomba kumenya niwe muririmbyi aririmba gospel ukunda kumviriza cyane uvuga ati jewe umuntu arashika ku mutima ndagomba kumera nkawe? Umuntu ndakumviriza cyane kandi nkunda kwisi yose, cyangwa mu Burundi gusa cyangwa kwisi yose, cyangwa ushobora kumbwira mu Burundi gusa ndakunduwe, kwisi yose naho tugiyeyo nivo mondial ndakunda naka? Kwisi yose nkunda Deborah Rukari. Nkunda Deborah Rukari wo muri Congo. Niyo nyine mwumva agushika ku mutima uvuga ati jewe araryohera. Mu Burundi naho nkunda Pasteur Lopez. Nk'ubishitse ukavuga ati jewe hari indirimbo mfise ngomba iyi ndirimbo kwiririmbana nako, uwo muntu yobarinde niwo muntu yoza mu bwenge bwawe bwa mbere? Ubwa mbere nyine uwoza n'iki gihe ndimwe Israel Mbonyi. Subira rero mu kurangiza, subira wibutse abakunzi ba BTV, abakunzi bawe indirimbo yawe kuri YouTube, babwire babandanye bagushigikira hama tubasezere. Hama abakunzi banje, abakunzi ba BITV mugende mushigikire kuri YouTube, mushirahashe, mukore sabone, like, partage na commentaire nibure. Ego ndabakunda cyane. Wakoze kuza? Nawe mwakoze kuntumira. Ego twebwe turakira abashitsi, turakunda gutumira abantu cyane cyane bafite ibikorwa byiza. Nabibonye ko nabyibonyeho. Ari mwakoze cyane. Byose ndugushima Imana. Amen. Ego wakuza BTV nari kumwe na Shela Hashe, mwumvise ko afite indirimbo shashe yitwa Nimuze, mugende kuri YouTube channel yiwe muyikurikirane, mubandanye muyipartaja, mwongere na feeling buge butumwa buri mapana kuyumviriza gusa, mwongere mumviriza ubutumwa burimo, tuze turibuka gushima Imana kubera mu gitondo uravyuka ntuzi ngo vyuka gute, wowe ubona uvyuka gusa mijoro usanga wasinziriye, wowe ubona ugenda ntuzinga ugaruka gute muhira, ivyo byose ni Imana ibirikira bikora. So niyo message yashatse gutanga ko dukwiye kuguma dushima, kandi mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ati twibuke gushima mu vyiza no mu bibi byose tugume dushima. Nuko ijambo ry'Imana rivuga. So muri BTV turafise amaserivisi agiye atandukanye, photography, videography n'ibindi byinshi. Ku muntu yifuza gukora imanza zisa neza haba kuri kote y'amafoto no ku mavideo arahabikaze. Turabakunda cyane. Ciao ciao.